Luka 3:9. Ariko incabiti iramaze gutumberezwa ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigateregwa mu muriro. Ayo yari amajambo ya Yohana Umubatizi yari karagabisha abantu. Mu yandi majambo ariteguye, kandi ibihe tugezemo vy'ukuri nabibonye incabiti iramaze gutumberezwa. Igiti cyose rero kitama ibyiza igiye gucibwa, hanyuma ngo kizoteregwa mu muriro. Mu muriro rero ni hahandi ngo hazoba kuryanya insya z'amenyo. Uwo muriro Imana iwukurinde. Wama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Uri kurama ivyamwa, arababwira ngo bazobamenyera ku vyo mwama. Niho bazomenya ko muri aba Kristo. Niho uzovuga ngo ndi wa Yesu, ndabizi nawe nyene n'uwanje. Bazokurabira ku vyamwa, nibazokumviririza kuguhibongoza, nibazoraba ko dutamba cyane, nibazoraba ko twikwije twashikanye ku birenge, nibazoraba ko turiko turatera imbere. Ivyamwa navyo biri hehe? Ngo nta gwitwazo abo bantu birinda kwicarana n'abacokoranyi, abarimbura ivyagezwe ku murango no mwijoro. Abo bantu ngo bazoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama mu gihe cyaco, ibibabi vyaco n'ivyuma naho hoba muci. Rero ndakwereke, fata ingingo ugira ivyo uhevye. Ivyo bintu vyakugoye ubihebe, aho gacupa ibaze kuzira akamanyu k'umutsima, ishoka ikazokugetura atakabuza, uzira ikiyeri, uzira ubujambo. Turimbura ivyagezwe. Kurimbura ivyagezwe biradufasha gushishikara kwezwa. Ijambo riratweza, ijambo riradutunganya kugira twame ivyamwa no mu gihe cy'uruzuba. Birasaba ko tugira umwete wo kurimbura ivyagezwe, tugafata ingingo yo kugira ivyo duhevye. Fata ingingo cabiti iramaze kutumberezwa ku bitsina vy'ibiti. Igiti cyose rero kitama, iyo ncabiti nizokiziganya, kizocibwa giteregwe mu muriro. Bega wewe ni gute? Yesu arakugomba ko ivyamwa. Ufise ugutwi niyumve ico mwema ariko aramubwira. Hana yamana umubabaro, akamana agahinda, abitewe n'ubugumba. Ariko cyagihe umuhereza amubwiye ati genda bikubere nk'uko wizeye, yaravyakiriye arabicakira, umubabaro ucurarangira, niyongeye kubabara ukundi. Kandi Hana yarasenga, baca mu rusengero bagiye gutanga ibimazi, wagaca agenda mu rusengero agasenga akaniha wonkiza ubugumba. Ariko we naco bikubwiye. Yesu biramubabaje kubona turi ingumba tutariko turavyara abana bo mu buryo bw'imwemu. Yesu arababajwe no kubona aza mu gatondo akabura icamwa kuri wewe, yaza saa sita akabura icamwa kuri wewe, yagusanga ku kazi agasanga uri kurabesha ibiguzi, agasanga uri mu nkuru zipfuye, abandi akabasanga mu kurya ibiturire, abandi mu kugirira imigabo mibi yo kwica abantu, yongobeza abantu, yo gutega imitego abandi. Yesu arababajwe nuko akantu gatoya gusa kaguciyeko bakubura aho bakubonye, ugaca utangura kugazukira abantu. Ikibazo gitoya, ntusubire kuramutsa n'abantu, ntusubire gutwenga no gutwenga. Niki yakwimye Yesu? Icyakwatse kimwe gusa, n'ibindi byinshi yakoze, kiba ari cyo gituma uhinduka mu kanya gato abantu bakubure ko ivyamwa.